guys. Hello guys. Ça va? Mugamba mutya? Ne mugamba ki? Mugamba ki? None munangise bo. Zawe ditinge bro. Inkorora ni mpamvuge ngo ngwaye si. Umuntu yumva atoshigikira nico kintu kiragoma kigaruka. Umuntu yumva atoshigikira ubu bimuteramwe gute niko ameze wowe nambushigikira nawe ni kumeze. Nta muntu agomba kubizira ntawe. Nta muntu rushavuga ngo ntiyanziye mu rubanza. Nabo baje si bose babaje kubera iciza. Ico kubujije kwinguruza hano hantu bisigaye bizimvye. Abari nyuma y'inka bose sabungere harimo n'abayanga. Byo nibiki. Harimo n'abayanga. Namba muri Maria je wabonye sare yuzuye si bose bari proud bro. Umva wa musore we ndakubujije. Urihe wa musore we. Ngo jango nakwishakiye. Abibwira abantu. Mon Dieu Seigneur. Babarira. Je ntaca hano suzugura. Narigeze kwicara ndavuga ati iki caha jewe ncitwa muco. Ntaco nosubira gukora vraiment ndagisuzugura. Hari ivyahanye nuza wumva n'abadadi batubwira ngo gisuzugura. Urabigaya. Icaha saba muhemu w'Imana turanshoboza. Ureke kuvuga ngo jiki ngo ndakirega. Urengera icaha wewe are you? Urengera icaha. Kica kigaruka roko gukoreka utagisuzugura. Cyo kikagusuzugura. Ndiko ugaca ugikora kikaca kigushira n'imbere y'abantu bakabibona neza ko wagikora. Ubu hari umuntu atazi Imana. Dimanche isengero ntizibazuzuye. Namba vy'ukuri twese tujaho mukuri no mu mpwemu. Ibi vyaha bikorwa nabandi. Dimanche twese ariyo tuba turi. Biragaruka bigakorwa nabandi. Bikorwa nabandi. Ni twebwe nyene. Ubwo rero wakoze ijya video yaguye mu ntege nke. Ariko Imana nyene ikoresha abantu mu buryo bwinshi. Hari umudiaspora igaze kunyandikira acangurira telefone. Ku mpamvu z'ukuntu iyo telefone je yayimpaye nyene tukimenyana. Twamenyanya ni mere credit uyu munsi. Telefone cirazima kujya umuntu muvugana sinari nzi n'ivy'amadolari urumva igihe akigukenera ko ntukimwe ariko sikosa ryawe oya ntakosa ukanakimuha none je ko nigeze kuronka umuntu yari hanze w'umupapa hama nanjye aramblessingisha amafaranga atari make yego mu nyuma sha ayo mafaranga narayakoreye ntunagize nimumbona kamutambiresi INA LIGERA mu blessing sha ariko ikibabaje daddy unyise neza ngwita mafi wanyotewe wanyotewe turashaka umuriyoni ngani iyo fanti gurirwa he yo muriyoni mwe mutembera mu bibanza bizimbye Bujumbura nke kamuhatse kandi ugaca usanga iyo barya umunyabo banza amwe mwabana mwe abasore barambwiye tayi bambewe baratubeshe tubu bwana butwihomako aba bahungu n'abahungu nk'abandi bose kandi kuba abastar umugani wabo usivye ko batari nabo nta bintu do special baba bafise bisumba ivy'abandi nuzi ushora ivyo ushora bizoguhombera nawe wihombe namwe mwabastar mwe namba umuntu aje ari umufana wawe ugaca ushika umusaba ivyo bintu yari umufana wawe wibaza ko azosubira kugufana uri iki twebwe Uratikinyaga filme kamwe ngo je ngo ndarenze ngo nakoze nziza iki niki ce tukwereka filme irayo umugabo witwa Tambwe ingene isi ifise amavyuza atashikana ijana mu ndwi yose tuvuge ko ari Giswahili dunia audience abarundi ifise ingana gute cukora ga filme gafise n'utuyimage na tubi nyene nkuko bisanzwe barakaravye ngo je ngo ndarenze ngo nije ngo nanditse ijya filme we wandika kurusha zo bamede bandika kera zo bande bandika kera bama batubwira baziranotse ngo badandaza ibiyoba ico gihe nibo bonyene babidandaza abo babidandazanya n'uyu munsi akibidandaza dosizere jiska yanapfuye ari muri iyo gahunda uravyumva nyene hari akantu rero Imana idufyondera rero iyo umaze kubikijuju canyacu ucu vyivuga indoto zawe ufise no munsi ivyo ushaka kugerako nivyo kunda amagara yawe atifashe neza ikigo c'ubuvuzi kamano ki Burundi kije kugufasha kuyabungabunga biciye mu kwirukana indwara nyinshi zatsindara mu mibiri ya benshi Wobugoye estoma, hemorrhoide, amara, imitsi, amagufa, diabete, hasima, amasineziti, igitigo, amahaha, amafigo, hypertension, umugongo, hepatite, parasite, infection z'ubwoko bwose, ibivyimba, prostate, inguvu nke mu mabanga yabubatse, kubura vitamine, hamwe n'izindi. Ku biciro bitavuna nyaragasa witure kino kigo uzosigara ucira umugana abanduti harabaye ntihaba habaho indwara yahazwe kumpitana mwena noro ki Burundi nkira mukanyi sase dukorera mu gisagara hagati ca Bujumbura ibarabara rya Oni kukabarabara kaduga kwa Binagana neza na neza mu nyubakwa za Sokabu ya kera noro ki Burundi amagara meza mu biganza vyawe.
Ladies and gentlemen, ndabashimiye cyane kabisa aho muri hose. Nizere yuko muba mumeze neza. Hope you are doing kabisa. Nariko n'umunyenga. Tuba tumeze neza ukamenya ngo I'm alongside the Gusantreze no abahereza no masanamu. Jenny kwandi kuri ole onse design mugabo Dr. Vlog aka Diko aka the ambassador. Numva nezerewe cyane kabisa ntanguranye umunezero no mwaka ku rukundo mwa mutwereka. Mubandanye mube kumwe natwe 5 kuri 5 hanyuma murabe ngo turabahereza ama exclusive turabahereza ibiganiro mutabona ahandi hantu na hamwe nayo mpamvu mukanyisa semba nakiriye INA LIGERA all the way from BJ all the way from KGL all the way from East African community from Meiji kama kawa kama dawa ngeze kuri Meiji ndakivuga numva ntikivugitse neza Meiji represent Muyinga kama Muyinga. Ni umusare wa mbere wavuye hariya. Wa mbere drama tumuvukishije imwaro ko atanahazi. Bayo ya bose bajanyeyo. Yoya. Hajya yoya no ni Meiji. Meiji kujyambere mu Giswahili. Yoya uzi yoya yarigeze kuvoma hamwe umuntu wese ntaravamwe wumva mwitirira. Uva nko mu Kayanza ukumva ngo ava mu Giswahili cyo mu Kayanza. Yoya gusa nanje baranyiyitirira. Ko niyemeye imbere yuko umwaka utangura. Ugomba ngo INA LIGERA ngo avuka Igitego iwacu. Oya ngo INA LIGERA ngo n'umunyarumonge kubera uri umunyarumonge. Ina warageze aho hantu kwe noca ndagukeza. Uca cugora ikiganiro uri kuranywa nakuguriye. Wocu nkeza no bandiko ndabesheko. Oya muga nubube erega nubeshi bwiza ntamva kwizina riba rimaze gukura. Amakuru ni meze neza ndashima Imana. In black and white sha uraberewe kabisa. Wa musi nari nakubesha umumvugishije ukuri uraberewe. Shaka no bumbesha birakura arico bingiye. Batagihembo bavura bama mwibarabara cyangwa iki. Kanya nurakoze. Ya ayumeze neza kabisa. Na mutipe wumvise mukanya yaduciye kandi mutipe n'umunyamujabo ati waberewe. Burya umunyamujenza bwa waberewe kubera bari batipe badusumbye amastyle. Ni made in buja bavukiye ahantu natwe tuhageze dukuze. Zokera iyo pana ni sasambua ni kera bazi. Yora bazi jango sasambua. Sinzi ukuntu bazita ni pate. Ubona wiyambarira gusa. Bona nambara nkabona ndasohotse nkabona biravuye. Ariko ibi bintu byate uzi ko ngiyo hari imyaka yageze. Hago yambaye bakaba bakwita umushamba utazi na style. None ngira karuse no musi umukobwa w'inkoma yambaye n'umushamba original. Bagwa gasore nibo basafa. Abumiza na za ponje zabanyogokuru ziragaruka. Zaragarutse n'ukuri kw'Imana. Za ponje. Hash waruzita. No turuwa band. Ariko n'ubuzira hari. Mugahege n'ubuzira hari. Nanabonye ryari na bakspana bariko baraperforming kwa yambariye ponje nyene kabisa zijya. Bagaca bakubereka ngo yayiguze ngo amayero ngo ibihumbi binga kandi ari yinyene ino usanga baguze nka 30. Ari binyene n'ukuri kw'Imana. Cyari kirato nigazugura mu bwiza. Cyo kirato shakira ndagishuhira n'ukuri kw'Imana. Ciza cera cajingo ndebe. Canda kirondera kuri nani kuri Google banyereka ngo ibihumbi 200 ngo vy'amadolari. Oya. Vuga taronda ahagazeko. Kandi ari ijya nyene shingo ndefu yo mubwiye. Nyene barambeshe ndagira ucu vyumva. Ndamushyiriza abantu bari bagukumbuye bayambire ngo yambi. Hello guys. Iyo ngezo garukanye kakantu gapepera gusa ni kutaza. N'urubavu navuye. Ya ventilateur ngenda. Abagobwa uzura. Hello guys. Sava. Mugamba mutya? Ne mugamba ki? Mugamba ki? None munangi sebo. Mwaramutse bumeze neza canke mwiriwe bivanye n'ahantu muherereye. Jemeze neza. Bakunzi bo kuri Diko Entertainment aribo n'abakunzi banje parce que nushaka kugura ikiganiro canje utankunda ngo ubone ino ndamukanyo yera yejejwe. Umva ntibikunda. Nyeranda. Rero ndabaramukije aracari mu gitondo. Eka ubu ari kirabasa kiravye saa 8 uraza kumuhaririza. Okay. Naje ndi hano tuganire nkuko bisanzwe. Nta nikidasanzwe ariko. Cyane byinshi kabisa. Nari ndabakumbuye. Nari nkumbu du commentaire twanyu. Ya, shandi hano ndavuga. Ina wahoraye. Nahoraye. Yaba jewe, yaba aba bantu ntitwari tuza aho uri.
ewe bari bahazi we bakwandikira cyane gose ngaho mbwira Jane hari ndahazi wari ndahora ruguru kwa tantine ruguru harabayo ba tantine ba masenge kwa nyogosenge shangazi ruguru karakora cyane ego shangazi bashangazi shangazi ino ni ba tantine batata naka papa mudogo kariyo papa mudogo ngo ni pa mudogo mamudogo kwa mamudogo nari narayerereye none kiranyagiye kirakwagiye uragarutse ndagarutse imanambukuye iki imanambu nta nuwantete wantete wobura agenda utwaye naranawugarukaye wagiye ujanye uranawugarukaye none ariko ubusigira nde uwantete ino urambabarira uwo ndiko ndavuga bari uko uravuga mwana wantete so wavuze ahwi narinyeze ubwoba bw'iki Herve nisa zawe ditinge bro inkorora ni mpamvuge ngo ngwaye sida oya none ugwaye se nibyo nagire mvuge ati byose urabigarukanya ariko oh sorry urabigarukanya ariko amazi yo mu Bugande ntiyaguguye neza Mbarara niyo nahora iriya migezi hari ahantu amazi rega burya mu Burundi ngo dufise amazi meza hari ibindi bihugu imbere yo kunywa amazi uvomye nk'ahantu urinda kuyaronga amazi ntibayaronga ahubwo kuyateka ahantu henshi muri Afrika pana si mu Burundi gusa oya iwacu ni sawa aho iwacu nyane nukuri ni amazi yaho ni meza kabisa nubwo kunama mu ruzi rujya ruzi rutembukanywa ego vraiment baruhagaze mwaje ucuzumbwira ngo ni meza gute ina tukwizanye ukuri abantu twigeze kwibera ahantu hari nta ncuro twaja kuragira unyotewe ukunamika umunwa mu ruzi ukinywe mweruguru hari kandi ndi mu bantu incuro zose nipimije kwa muganga ntanzo ingwara abantu hori inzoka ntiziri kwereka umunyitu wa ruguru jeho mvuka ko atari nka ruguru nivugiye reka nivugire twebwe nabake abadukurikiye bibereye hari ahantu twanwa amazi ya robine kandi ugasanga nk'inkiyejeje ubwo nyene gukubitamwe intuze ubwo yaca winywe niyo mpamvu n'ubu kunwa kinjura ataco abidutwaye heri biba biri aho bisanzwe niyo mazi yonyene ariko yemerewe kuba aya publicity yafise sha yanywe sati ko ushaka kureka yakinju agakorora vyagenze reka gufatiye hano canke mazi imisi yamfasha kuwa Mungu sinagiye no gusenga sinagiye no muri lancement yo kwa Lionel ahubwo we sinakubwiye timeze nabi warabimbwiye tumeze nabi kabisa ahubwo ni n'amahirwe bavyumve kuba ndakwakirira uno mwanya sino byari sipoze ko menga ubuvuzi bwerekana ko tuzokwakira nyuma y'ukwezi ko wari uremvye sha nari ndemvye n'ukuri kw'Imana kana black nari ndemvye biri Lionel nawe sha yitonda bidogere ngo ntimwagiye kumushigikira bamugana ndamubesheye ni titi si Lionel siyo narindi sindanabikurikirana cyane titi yabakoze mu gahanga timushigikirana kandi yarabivuze no kuri lancement yiwawe umuntu yumva atoshigikira nico kintu kiragoma kigaruka umuntu yumva atoshigikira ubu bimuteramwe gute niko ameze wowe nambushigikirana we nawe nikumeze nta muntu agomba kubizira ntawe wahe ndavyumva je nta muntu rushavura ngo ntiyanziye mu rubanza ngo ntiyagize iki noje babara nta gutumiye uravyumva no kwijija sentiment de culpabilité ikanyoha avuga ati kwereka ntamutumiye yibatse ko ari ikintu dupfa mugana aragutumiye erega menya bishobora kwanka kuza uravyumva cyangwa ugasanga hari umuntu muri we nyene bitamurimwe byo gushigikira ibintu vyo kwitaba imanza iki nyene bitamurimwe ugasanga nta gwanko runarimo uravyumva rero abo baje ni mu bantu bawe kandi nabo baje si bose baje kubera iciza ico kintu naco nituza tucibagira oya urinza ufata urabona kwiyunguruza hano hantu bisigaye bizimvye abari nyuma y'inka bose sabungere harimo n'abayangayanga ivyo nibiki harimo n'abayangayanga aka kantu ko gakaze abari nyuma y'inka bose sabungere harimo n'abayangayanga akaza mu rubanza rwakavuga ati rujya rubanza rwari gwiza n'undi ari ngaho avuga ati nohera hehe bazindaguyice urashora nariko ndavuga nti urabona nko kwiyunguruza hano bisigaye bizimvye raba umuntu afashe itike yiwe araje ataha ivyo yariko bariko arakora aje ku rubanza rwawe akaza atazanywe n'ineza
bafite ikintu camuzanye akaza muri ranse makicara ujya mwanya wose namba muri Maria je wabonye sare yuzuye si bose bari proud bro niyo mpamvu utaje ngo simave ndakwikeka je nari kuza kugira iko unciye we bantwaye umugabo ce nza kwasi hajya kwerisha aho bakakumvugiye gasha awe ndaruhutse ubu nabivuze kubera ko umukobwa wa Mutama yamaze kunsimba ndaruhutse nta bitaraba ni wari bwabivuga ubu zopfuma witwa umuhabara shati ko kubera ntari ndahari ubwo nyene nakundi ndaza kugurira ifanta ati nakundi nyene atarasubira iwabo ubwo wabaye umugabo naho urayigura nyene kwe nayo no kugira abantu mu kigana bumve kuza kungura utaye ingwe je ndakugurira Sandreze mutemwa agasemboye basaba ari nywera yararongoye ugurira barongoye gusa je nyaga n'abantu b'abagabo ubu n'umwana nkanje vugana n'abantu b'abagabo bambwira ivyo bandusha n'umwana nawe ndakubwiye ko umugena kiri iwawe ubwo wabaye umugabo nyene nta kundi nge usanga gusumbya amakorosi maze guhenga Sandreze uri kwita umwana nge usanga amakorosi amaze guhengamiramwe arenzayo wimve none ajya wahengamye ntugonge ntibiri twagisida canke nawe ubizi ntawe arahari Ego ndavuga kuri lancement zabaye ariko ni sawa nakunze uburyo Lionel yakoresheje umwanya yugurura umwaka namwe mubonereho nubwo kugeza ubu jewe ku gatwe kanje kumbura uraza no kubimfashamo burya je sindatahura ivyiza bya lancement biriho parce que abantu benshi sinumva ukuntu nabisigura ni nk'iyindi mwaye yo gupromotinga projet yawe ni nubundi buryo bwo kwamamaza no kwamamaza nivyo bwo kwamamaza ibikorwa uri kurakora uko nyene utarabikora ntushobora kubibona ariko bijye ibintu bitwara amafaranga menshi ndibuka wowe nk'iyo wigeze gukora waraje uri kurarira bavuga ati nukuri nimpenera nishashi naye nararereye kwa Mutama ndayisize mwizo lancement niyo mpamvu umuntu nkaje nkoze lancement muze muranterera kuko zindi manza mutereramwe abandi shobora kutanazikora roterera urwabaye ushobora kutazikora zikagira narapfuye none utanterere kuri rubaye oya urubanza kugera warapfuye gute rurinze rugera nuko ubugihari ndakubwiye sindarukora rero lancement n'urubanza rukomeye ushaka ko ndarumusigurira inbox nigize wateye waraye ko urumva uburyo kibaho ariko bikomplitse biraba komplike kandi unavyoroheje biroroha cyane bitsko nta komplike ibintu usanya amafaranga vyarayantwaye ariko kandi vyatwaye yo nari mfise iyo mba ntanayafise vyari kuba kandi nyene ntaribi ariko je mpora nibaza gufata ibintu nama nibaza sinzi kubona isi ciri ko cyangwa no munsi gufata ibintu ugafata dufate nk'imiliyoni 5 ukazishira mu kintu kidaca kikuzanira inyungu muri uwo mwanya kandi hari n'ibindi bintu nka urabona ufise yindi business ku ruhande uramaze kubona yuko ibaro yawe wayituye dufate ihagaze mu miliyoni bishoboka ko miliyoni 2 ibaro miliyoni je no ikora kusubiza hasi oya nakararo ntanze urambabarira turavuga akaroro kanini okay ukoze ibaro y'imiliyoni 7 ukaba wabonye ko izo miliyoni zishobora kubyara izindi miliyoni zija Dubai ugasanga naho ndadogije ariko wewe numenye ko ndabona ndadogije cyane yadiko umva ni lancement officiel nugushira ni chese gute urumva ya nugushira ku mugaragaro rero umuntu wese abafise haje impamvu ziwe abikoze uravyumva iyo wanje ndi siyo nta undi muntu arayikora afise impamvu je nkiyo nari mfise oya ariko mwese muraza guhurira kuri iyo wari kuravuga nugupromotinga ya gushira ikintu hari indi wari ufise none irenze yo wewe je yari ihari i private nkavura uyimbaza ngo uyihe ndakuzi kurusta kuko uri mubi oyo nanda ndakubaza ahubwo ndiko ndibuka abana bari kiyagiye wanaranshinze kuko nimba ari promotion haro abasinese bashasha bavuka naje nari promotinze inyuma ya hajya abantu benshi baramenye ko ndiko ndakora barabimenye ko ndiko ndakora ku giti cyane inyuma ya hajya nubona ko nabonye rose amacollaboration wararonse amakorabo menshi ndiko ndibaza ko bari abana mwari kumwe ko batabanarije babonekana mu bikorwa baraboneka ahubwo ivyo bikorwa nivyo bitaboneka none wumva bayabonetse gute barakora bagumye ku kivi mugabo barimire bene kurimira impeshi barimiye impe byaratwawe kwiza urwenga
hari abitwa ba Herve abandi bakobwa babiri b'inzobe ntibuka bariko barakora bari kuki Ashirey urumva Ashirey we ntakunda gukora filme z'ikirundi kesha kiri z'igiswahili yego muramaze kumva n'ikirundi cyo ko kitaremereye nikiremereye kabisa ntakaze mu kirundi Thailand nawe aka filme k'Igiswahili mperutse kumubona ngo karimwe amakomba mw'ishamba yararimwe ya Thailand nawe yaciye aja mu bintu vyo kuvyara ubari mu project yo kuvyara ya ico gihe menga yaciye atwarinda urumva igihe cyo kuvyara kwitaho umwana mugabo tugira tugaruke dukore naringize ubwo uvuze ngo Herve kinye mwasa basi mu ma project nkanga hepfo ariko ntibakutse unanyota inyenyeri ashobora kuba yifise iyiwe ikaba yaka ihuriranye n'iyiwawe reka ari inyenyeri ngo zihuye rigera zisunikana yes Eruvera arabe yisunga inyenyeri yawe bizatsanya iyiwe ihuye n'iyawe lambi yanje nayo yakabuke iyanje urisiri ko ariyo reka n'ubuntu bw'Imana igihe cyawe kigeze amede imyaka aramaze akina ngo yarenga 12 kandi kuva kera akora filme nziza uzura filme ziwe Ahmed ariko ageze ku ihurizo ry'amakuba oya akunuze aho ishusho y'umuntu sinzi ko ishusho y'umuntu niyo yamwuguriye nyene kabisa turamenya Ahmed tugeze twebwe abarundi tugeze ku ntore ntindisi yose icira mumenye kweti kandi ubuhinga yakorana n'ubu nibwo yakoranye asigaye ciwe kigeze bisaba wewe gerageza nyene ushiremo imbaraga uko ushoboye uravyumva kandi hariho abashitse baka imbere yiwe ubwo nyene baba barazima namwe ubu muraza abana bubu ngo baraza nyuma agafosinga agashaka mu mwaka umwe ngo abe ari camamare nkoresha nyene nivyo tuba dushaka ariko n'igihe bidakunze komeza oya nyene kubera ko babifosinga kandi umva bamaze imyaka 10 ugasanga uri kurarabira kuri naka erega nabo mu myaka 10 barafosinga nabo yes barafosinga ariko biza gukunda no musi biza Imana yabishatse wenye nuri iyo nyanira ku boosting we nta bintu nguzi gukina ngo birenze kuko namuzi gukina nta muntu akina amarore yose muri filme ubu ufise imwe urumva ntaki Imana yo nyene ibishatse igihe kigeze nta nkora ibintu vyiza nta nkora neza ntaki ahantu witonde sindiko ndahumva neza Imana ijambo ry'Imana ngira Imana nawe uranarisoma ati nzoheza gira ibikorwa by'intoke zanyu byumvikana yuko Imana irazigahezagera mu gigafatira ku ntambwe umuntu aba yabanje gutera ubu Imana yoza igacifa kuvuga gusa ngo INA LIGERA igihe ciwe kirageze itamusanze ku kivina kwa gupambana kwiwe nyene ubu uri kurakora ndakubaze iryo jambo ry'Imana ndarizi kandi ndanagemera aha mu Burundi n'uyuhe muntu avunika kurusha umuyede maso aya makipe baravunika ati pe baravunika rero bibaza ko aribo batera imbere vyihuse kurusha abandi hari ubuntu Imana igushira ko bro abayede nyene uzi ko abayede benshi harara nk'umuntu nakuze akora ikiyede none munsi nyene ariko arayedinga nyene kandi avunika agahereza umufundi tafari umufundi akagereka kurindi muri etage nk'ijya we yarivanye hasi agaca yembwa igice cyayo umufundi uravyumva Imana of course iryo jambo ry'Imana yaba ibikora uko twe tubitahuye nta muntu yorenga umufundi nkunda kuvuga iki kintu yubonye wakoze ibintu bigacamwo ntuvuge ngo uzi gukora ucura n'umuntu akurenze habaye iki none n'umuntu bw'Imana sivyo ndiko ndakubwira nta muntu rakwiye kwita munyakazi wowe nyene uravyiyita kukuba wakoze kwita munyakazi n'ukuba wakoze ariko reka shareka numugisha ngere papa ivyo bintu bireka nawe biteba ko sepfurwa rero utubishira mu mugwi ukwizera kukirenga canke ukwizera guke nk'ubu kuri uri kuravuga wo kwizera mu bikorwa canke wokora ibibaya ibindi ukabirekera Imana n'ukwizera kutagira logique kuba gupfuye nanje akunda kongeye akoko urumva tukagarutseko kuba gupfuye hanyuma umuntu yikorera ibibaya ibindi Imana ivyikorera kora aho ugeza aho inkomezi zawe zigeze ariko ushobora gukora aho inkomezi zawe zigeze ukanaharenga ukazorinda upfa ariko INA nta muntu n'umwe uza kunyereka yabaye umugwiza atunga atakoze kano kantu kumva atakoze iki atapambanye
mbwira umugwiza tunga numwe nimba wamuyaga nawe ukarabisha ibishinga naye vyabo atapambanye kabisa ni yashuri kaza none bama batubwira baziranotse ngo badandaza ibiyoba ico gihe nibo bonyene babidandaza ugasanga barangurana hafi yadandaje ibiyoba umve kano kantu ariko ina hano hantu ntunjaniranye yadandaje ibiyoba ariko kumbure ashiramo ubwenge burenze uko abandi bariko barabidandaza hari gihe nk'akarungina witonda hari gihe nk'ubu nk'abandi batandazanya hageze saa 2 bashabaza kuryama ariko ugasanga ubuziranotse saa 4 yari karatekera ibindi abo babidandazanya n'uyu munsi akibidandaza dosizere jiska uravyumva yanapfuye ari muri iyo gahunda uravyumva nyene hari akantu rero Imana idufyondera rero iyo umaze kubikijuju canyacu ucu vyivuga Imana hari ibintu dukorera kugira yo ihore yitwa Imana irarenze nanye ndabivuga Imana nure regeneration zubu kera kuronka umugabo vyari ibintu vyorosha aske 18 kenza seza waburongowe twari ariko ubu ndikuvye 36 uravyumva wewe ndabona nakaronda guhaye urumva tawe ndabona nagire nomba urumva ubwo rero shobora kuba mfise isengesho je ndiko nasenga mvuga Mana nkeneye urugo Imana ikanaruma kubera iki ni yaruma nkashika mvyara nkashika no nshobora kunayibagira ko ari Imana urumva nkabona nyene jewe ndarenze iwacu turongorwa kare niko karoro natanga iwacu twebwe iwacu turongorwa kare kunuko ariko shikayo wabonye uwo mugabo canke umugore nuko mbamo numenye twene dukeneye abagabo we nta mugore wari ukeneye urumva canke umugore uragezeyo kuko Imana izico kintu arico wasengeye cane kuko bisikigerageza ubuza umwana usubira kwirondera Mana nkeneye n'umwana nawe uramuvyaye imukubise kwashika ndarya urumva ajya zijyangaburo zose usubira gusenga uyibutse ukuntu ari Imana igukiriza umwana uravyumva cyangwa uvuze Mana mbabarira nsame urasamye yandi urayigwaranye hageze kuvyarira abonye tirera agomba andeke yiteho umwe ikiniki igukubise ikimuga mpaka ugumu yirukako uyibuke ko ariyo Mana uriko uravuga filozofi y'Imana uburyo bimeze nyene je Imana irantangaza we urumva narayize kwirananira ntugeza uravyumva Imana mu ruvyara ikiniki utwaye ya mbere ivuyemwo kandi uri normal ntabijya biti baba batubesha ngo barapimye ngo baranyoye ngo bajya ngo bakuyemwo inda aho kagenda uri na vierge mugabo inda yawe ikanka kugumamo kandi usenga hari rero hariho ibirara umugani wawe vyakuyemwo na nyinshi mugabo Imana ikayigumizamo kubyara amahasa kikurira neza yikubise batatu aranamunize ntawashaka uranamushaka Imana iramukwima akamoro uriko uravyumva rero Imana ibintu vyose bari bikora kugira ahishakiye kugira ngo iturinde kwivuga imihigo yacu turi iki twebwe urati kinyaga filme kamwe ngo je ngo ndarenze ngo nakoze nziza ikiniki ce tukwereka filme iraho umugabo witwa Tambwinge nisi ifise amavyuza adashika n'ijana mu ndwi yose we wakoze iki wewe wakinze neza ujya mutipe ko yakingana neza mugare mari uravyumva ariko hari umunsi Tambwa azovyuka kandi ujya mutipe ko ibintu biri professionnel kwe umva cyane birenze ama image igiswahili cosho ni sanifu igicanya cyo kabisa dawe tuvuge ko ari igiswahili dunia audience abarundi fisingana gute kandisha ego nukuva uzibiranije ikintu nagava mvuga ati canke nuko akini giswahili ucya byo ntibisa rero ugacukora agafilme gafise n'utuyimage na tubi nyene nkuko bisanzwe barakaravye ngo je ngo ndarenze ngo nije ngo nanditse ijya filme we wandika kurusha zo bamede bandika kera zo bande bandika kera urumva rero Imana ifise ukuntu ikora ibintu wewe yiyoboke gusa ibintu vyose utahure ko ari shaka ryayo kuca umenga ina tukiri kuri ico kintu umuntu wese urugeragezeko aguma abona icabura gihoruko kandi ico kintu akaba ari Imana igikreye kugira ubandanye uvuga ubukuru bwayo ubandanye wisenga ubandanye ubona kutikwije ubone yuko ikeneye mu buzima bwawe ibintu Imana nkubi bimpaye ntibikurikirane n'ikibazo noca nicara ati rero namwe nimuyirondere muyibaze icibaziza oya nagira we ngo aho yaye nagira we kuzi iyo filozofi woca utekana ko bati Imana ngire ndagushimira rero mvuga amashimwe kandi ivyo bitabaho urayashima nyene mugabo karenzako kuko tubizi ko dutegerezwa gushima ina ariko rero umukene nawe je muntu yakubiswe byembye ujya nawe nyene burya ngo yanduranya ku Mana cyane umukene ntibaza babesha ngo azobona ijuru hari yindi mpamvu yiwe yotuma aribona pana ubukene umukene oza umutima mubi w'umuntu akenye urakoze cyane
none ntumva ko dukwiye gusenga ha wewe uri kurambwira ukaza kugwanira izo ntambara ku hejuru ukuntu nirirwa nanamye aho hepfo ntegereye bisi zuba rikankubita gahanga umufana ncako ngucuncako na Vigo igaragara ahantu nantware ngo shima Imana ku bwanaka we uravyumva agatima kabimana je kuki sha none ntumva ko rwotuma duhura nayo mahano yose mugibyo bibazo ukabigwana warateye intama ariko ikindi kintu harabagwiza tunga basenga we barahari afise ibindi bintu ajanye ntabagiye gushima gusa gushima vyibukana gake hajya nabo nyene bafukama basenga baririra Imana ati diko rabushiremwe imiyaga hanaha biranze yewe nkiri muto ntunga vemire zanje zonyene nta bibazo nari mfise urumva uzurabe na karoro kihuta wowe ufise ibihumbi 10 uramenya mwe namora ko muzakuramwe ibiro bibiri vy'ibirayi ariko bijye bintu nibiki ahubwo nyene hari ukuntu umuntu aronka amafaranga ukamenga ibibazo biriyongereye kandi yaraje ngo akemura ivyo bibazo je nibaza ina ko bimatanye na kuno kuntu umuntu menga ntaba satisfied ikiremwa muntu menga ntigihaga sinzi impamvu niko twisanze ntitunabitebeko kuko ibi bintu umwe wese aje akabisigura hari umuntu aje kugereka mbandire ari umuntu amubwira ati iki kintu kivuze ko iki c'amafaranga mvuge ku ifaranga kadiko reka mbanze ndire kubera yabuze cyangwa kubera yarose menshi ntahage ashaka kubera yabuze urumva uwayabuze ahora avuga ahora ashaka uravyumva ayashaka kandi ugasanga nuwayarose nawe we warahanzwe ariko hari abantu burya banyugwa aje ari umutipe kwigeze kwicarana arambwiye ati je nk'ubu noro nk'inzu yanje mu gisagara ca Bujumbura umugore we waramufise ti hanyuma nkaba mfise akantu nkora nisumamo nkabona yuko ndafeeding umuryango ni neza turaja gusenga abana bariga nta kibazo cino kuri je nubwo ivyo bindi biza abantu bagwanira ngo inzu ya kabiri ngo amaparisere ni kintu ubwo ntobironka abivuga n'umutima utekaye ndabona nyene ko yonyogwa niyo nzu yo ironka geza kuyisakara ikaguru kibata karibura Chadiko nta muntu numwe anyugwa ikabura ukibata karibura hari ubuntu gusa Imana gukorera pe reka tubifatanye no kwizera tuve mu mubiri tuje mu isi y'impuhema tugaruka ku buntu ajagaruka akantu k'ubuntu wari kora ubuntu bw'Imana Imana ikubwira ati mwana wanje basira ijoro ruhuka wumve kunyuzwa bikaba ijoro rimwe ntibice bibi by'ibihe byose by'ibihe byose ubupfuye ubwo buzima buba mu bizera n'abatizera ya monde y'abantu bavuga ngo barakijijwe bo baramenye ibanga no bivuga ngo ryo kwizera baranyugwa barabumbwa ko ivyo bintu bibiriye nabitegeka abantu ati mubumbwe n'ivyo bari abakijijwe rero nimo binavuna kuko bo bareka abamaze kumenya iryo banga bo bareka no kunyugwa kandi babizi uko guhora ushima no kunyugwa ariko kuri kwijambo ry'Imana ugaca usanga babaye mu muri bwa buzima bwo kutanyugwa no kudashima babizi ubutarakizwa nta n'ikibazo afise akora ivyo atazi nisi kubera ikimeze uko isi kubera ikimeze niko twayisanze muga kindi kintu ndiko ndibaza umuntu anyuzwe hari itegeko n'ubundi ry'Imana yo bagira viole yo kwamarika arakora akabiri yashu none wonyugwa gute none unyuzwe ntumva yuko woca widibami nibibaho washaza yankure wa mutunzi ngo yavuze ngo je ngo byose nararenganye bamaniki isuka n'iki tunyugwe byorinde dupfa tutegereza urupfu nabyo ntibyanezereje Imana vyakiriye ntiwo vyishingano ngo nifi imwe yahaza abantu 5,000 Imana ibishatse vyakiriye ntiwo vyishinga reka no Imana yobishaka vyoba nuko isi yuno munsi ngo yononekaye ingeso z'umwana w'umuntu zarononekaye none Imana no munsi ishatse niyo korora amanu nk'abantu b'Ibujumbura twese tukararaduriye tugaha nk'ubu yokorokera hewe ubigereranije geranya kikorokera wayibona ko yoyitsembiwe kikagwa nko muri Tanganyika intuze yayo kumpera hakaba hari nkajya kuri beach tukaza tugenda umwe wese yikatirako nakubujije two kwicana kugira hazozigare hakata umuryango umwe tugapfa n'ibintu vy'Imana diko reka kuvuga ku kintu c'ifaranga cihorere ifaranga reka turirenge nubwo ryakugiriye neza wavuze tugitangura ati manamba aho uzananya amafaranga warayakoreye INA LIGERA umwaka wa 2025 ugusiza ahantu heza kugira ngo umwe mu bantu binjiza agafaranga bicecekeye ku bwenge amafaranga jewe nta mafaranga afise nta naho noba naranayakuye kuko imyaka yanje ntindekurira kuba mfise amafaranga menshi
naho no naranayakuye imyaka yo kuyatunga ni yahe na leta yomfata umuminere incapable d'attisenge ariko umuminere atunga amamiliyoni ndashima Imana ndashima Imana kubera ubwo buzima nyene tubayemwo ucugaruka n'indi filozofi ko ata muntu tamukene n'umwe abaho nta n'umukire n'umwe abaho akarakiyo ntayo nemera tubigarutseko uza kubona ko ukenye mu gihe ugiye gushaka ikintu atabushobozi ugifitiye mu gihe rero ugiye kumenya yuko ivyawe ari ivyo nyene ushoboye kubuhambije nigakubona ko ukenye uzurabe aba bantu bacu bene babatwita batwa umutwa ntazakubwira ngo arakenye umutwa wa nyawe akiva mu nzu agiye gukora ico kiyede bakamuha ibihumbi 15 barakora ikiyede ho barakora ubwo nyene acataha uravyumva adaheze agaruka hajya agaruka heze umutwa nayo mukoresheje ukamuhemba saa 4 bamubwira ati dukore kandi saa 8 yarose yararira avunikiriki niyo mpamvu batahangana ngo bubake ubu bariko barubaka sebo bariko baratera umva binasigura ko akoze ikiyede biragoye ko bukeye bwaho yongera akagaruka kubera akiyafise ntumubona aza gukora iki ngabo bantu ro banyugwa abo bantu baranyugwa batahigwa nabo boza kwifuza ry'ama etage nk'abandi bakabishira ku mutima baca babona rero ubukene bwabo bavyumva bo kwifuza kwimbura keshe babibera ruguru kwimbura nk'ukuri ya mwimbuzi wa mbere ku mutumba w'abamerewe baca babona romanke uravyumva rero narabivuze na ryari je shaka kuvuga ngo inzu ngo zarazimvye ngo inzu ngo 3 chambre salon ngo bikotwa ngo miliyoni nabimenye gute none nuzigo zazimbye kwe ibyo izo z'imiliyoni nja kuzimenya gute ayo makuru wicaye atayutse je namanibera mu yijana ntaribi uravyumva ariko nawe bamuyijana yarigeze kuba ikotwa senkana none kugutangariza amakuru inzu z'imiliyoni nagiye kuyaperereza shaka iki kubera ko bazibamwo ngo isima ngo umufuko ngo je ndiko ndubaka aho nja kubaza ivy'amasima uravyumva mugashako kantu niho menya ngo imodoka ngo ubuzirazimbye ku isoko utaratangira kubaza zirafopase ni posting ya kantu ko kwibwiza ukuri reka twibwiza ukuri urumva ko mfise aba subscribers 18 nkaca numva maintenant je suis ndumustar urumva singomba kuja mu ruvumera kwinginga umukiriya nsigira 5,000 ku mpuzu aho namaze kwibesha ninibwiza ukuri ko ntaco mfise uravyumva nta bustari ngira kuko nibwontunga ndavyuka yo gupambana nikirara mu nyumba niko star siondoki inje uravyumva mama njyame mu nzu ndumustar abantu ntibambone ntibagiriki inzarira nanyicirayo ndiba ndaseka sohoka ibwiza ukuri jonarie kwibwiza ukuri ntaco mfise reka nje kukirondera ikintu numanya kugikeneye ariko ataco mfise uja kukirondera nico wise kwibwiza ukuri ibwiza ukuri mu buzima bwawe bwa misi yose namba atacu ufise reka kwibesha ivyo byoshoboka gute ina mwisi y'uno munsi abantu benshi baye mu buzima bwa making of habaye ikintu twaregeze no kuva ku bintu bisa na bino ukumva yuko akantu kose nimba unyweye n'amazi ya kinji urakeneye ko yapostinga abantu bayamenye ariko kandi tubaye mwisi uno abantu batakitwereka y'amaside yabo mabi n'amafebrese batwereka ivyakunze byoshoboka gute kuza kwibwiza ukuri kugo rugero cyane cyane nkamwebwe baba star muba muri monde y'aba star celebrity kumenyekana être le star mu star atagira amafaranga ni mayibo nk'izindi bro banzunywe ku mazi hama wibwiza ukuri nambuze ubuzima bubi bwa mbere bubaho n'ubuzima bw'ubustar kuko ikintu ca mbere burakubesha ubuzima butegera buvugisha ukuri ubuzima bw'ubustar burakubesha bukugira umuntu we utariwe bukakwereka n'abantu bukabereka wewe wa fake uriya bari abantu babona ntaba ari wowe wanyawe ukumva uri umusitari nta n'ikinga ufise nta n'iki ngo ntuja muri bisi ugenda n'iki nene ngo nkawe ina ariko rero uhava ubifata nko kwiyemera ariko nk'ubu nka wowe urugero ugezeko wewe Ina Ligera ufise amafilme bagukundiye Ina Ligera bariko urabona muri no mwanya kuri kamera nk'ubu urashaja muri bisi gasenye ni ari nka sukuguru hajya n'uguma ruraho kwari rushira reka uracaja muri bisi
no ntayigiyemo canke nta modoka ngira ina tubwizanye ukuri rero ibi bintu ni mu bihebe kwanza niyihe mpamvu ufise ituma ntaja muri bus uri umusitari wubatse izina umusitari niko ataja muri bus atagira imodoka yiwe none okay urakoze cyane bigenda gute nk'ubu nk'iryo zina ngo urigire ugera aho hantu utaratendinga kugura imodoka none se wewe uri nyene urikura fakinga live uri kuribesha ibwiza ukuri tinahiye ina sindagatahura neza mfashe kwibwiza ukuri nk'ubu kuri wewe nukwemera kugendera mu mabisi kandi wamerita kubugenda n'imodoka yiwawe niko kwibwiza ukuri wamerita gute kana atayugira uyimerita nujya yifise wibwiza ukuri ugende mu mahiyasa guca amaguru ryama mu nzu uvuga ati jewe nivyo ndi celebre rumva ariko nejo nta bihumbi 10 ifise vyo kurya ondo kufanye kiyete uraruriye uri umustar hari umugani ruguru hari batubwira iwacu ngo amanyama yarishimbwa ngo ijani n'agasozi karaha kari muri gasogwe imbwa ngo yarahirutse iravuga ngo aho kugira je ngo mpagarare babone ko naniwe ngo ndapambara makanda uminuke birangira ipfiriye kandi yihagarara ntawe ari kuyifata yaraduze abatije just mpagarara nanigwe naka kandi yanasize abari ko barayirukako rero nubwo bari kure hako babona ko nananiwe hano hantu uvuga ndananiwe ubuzima bw'ubustari iyo bwishinze wowe wanyawe ntiwigera ubaho uwo wipfutse apana uwuri ibi rero bya showing off bambone ubuzima bw'abambonye we nta nubwo wemeranya nabwo bande bambona nemeza nde barya abantu mwisa abafana barakeneye kubona Nigeria yasohokeye ahantu heza ina yambaye akarato keza yambaye isaha ni yinzanano niko bazita urumva ina inafungurira ahantu heza ina ntajyama ku gitanda nk'ica abandi bakobwa bajyama katara bazitare nese ubwo buzima mwate mubamwe uzigute ko najyama hasi ku materi meze nka carte sibe kandi ubwo we niwe jewe Urayizi guca wandikira bege wararaye uravyumva uwe niwe jewe uje paye cyano bisa no komenga yaraje sinkunda kubikibwira ico nyene we ntuzigera fakinga baho wewe yaje mu cumba cyawe cyumuraza ku oya ciye nuko aciye aseka nivugiye uko nabojije ati we waraharaye usetse urabibonye sanga warayimuraje oya ya nawe usigaye ntera make ubuzima bwo kwibwiza ukuri nibwo nabonye ari ubwa mbere ntiburuhisha naje mu Rwanda akazingo karaheze antreta nahora mu Rwanda gukina film wahora mu Rwanda nyene ahubwo akazi ntikaheze thank you daddy Kiramani yambereye umuvyeyi yampemvye neza yampaye akazi ampemba ndetse n'amafaranga ntarinda na merita ndabivuga uko kubw'impuhwe ziwe abona amasharge mfise arampemba ndiko ndakubwiye uravyumva kandi umparirize ntitwari kumwe uravyumva ariko ndabona ubuzima mbayeyo sanga subwi wanje oya bivuga bisubira ubuzima bw'Ikigali ngo bwaragukubise ko amazi bwankubise bya bintu vyo gutemberana ibiharage mu makaritiye bikubana ikibazo jewe nakora 2 canke 3 mu ndwi iyindi misi n'abandyama uravyumva indi misi wabujyana ni misi ntakoze nacanjaye ko atari vya bintu ni kubita ruvumera ni kubita hehe hariya na rumwe étrange uravyumva nta bindi bintu nari mfise vyo gukora ariko je ndiraba ndavuga amafaranga mpembwa ndamba no kwambara no kwisumira nyene ubu buzima bose babayeho no bubamo ariko ejo hameze gute ibintu vyo gukora 3 mu ndwi je ndasaza ku rugero nkora imisi no kuvuga akazi kakubanye gakicaye kabaye kenshi akazi kari kahari pe hariya mugabo urumva sinokora misi yose ntivyo ukunda iryo zina ntaryo mfise uravyumva kuryama ntubinezererewe kuryama je si ivy'iwanje uravyumva nza gusanga ahubwo imisi ndyama mu ndwi niyo myinshi gusumba iyo nkora nza gusanga ndindira amafaranga yo ku kwezi jewe ntakoze ku bihumbi 10 vy'iwanje sisinzira neza nkaca ndindira yo ku kwezi mpawe n'uwundi muntu bapfuye atampemvye nzishuza nde uravyumva sanga Imana yingiriye ubuntu mfise ahantu je no kwishakira ku munsi ku munsi wamenyereye kwikorera namenyereye kwikorera ndavuga ati rero bwa buzima bw'ubustari nanje nari bubushobora sohoka nambaye neza asa neza ntari ariko nukwiceje kwimana of course umuntu hajyama adafise ivyo akora ntabwo ariko sagiwe hari gihe bidashoboka ariko je nagiriye ubuntu mba ndabifise tirekanze ati genda kigarurananiye nisubira ibujumbura iwacu uzingibira gusezera Kiramani ati amajoro turaranya arakwiye mva mu gitanda ca Kigali najya neza nta kibazo garuka muri jugujugu Nyakabiga bwiza Buyenzi
kugira iki bwa buzima bwanje menye aba bantu bafite amafaranga barayavunikiye vunika reka gufekinga life muzokwibehe uje ugaruka kwibwiza ukuri narakwibwije kabisa ndisigura iryo joro sinaryamye reka kwibwiza ukuri nakiramani namwandikiye dukore filime hera umunsi umwe nzotaha akwina ko wahembwa amahera meza hari ereka amakuru twari tuyafise kiramani ngo ahemba abantu neza kandi bare y'abatipa akarere ko kudandaza karamaze no kwaguka kubera ko utavuze teka maze nkorere ku mafaranga hama business zawe nuzi kubitemwa abakozi zibandanye ziraninga basi umare n'umwaka oya sinabihisemo bavyakiriye gute nta na kimwe twabonye ugiye kiramani mwari mubanye neza timu twarasezerananye neza urumva nyane nanje ndi umuntu akuze ufise impamvu zanje uravyumva hama turasezerana Imana ibishatse nzosubirayo kumva izi canke ziriya biravana urategekanya kuba wosubirayo birashika uravyumva gutyo gutyo yego sinzi umuntu yambwiye ngo mbe ngo waje ngo ni imodoka ngo nabusigo yitonda uwo muntu niko yambwiye ahubwo nyene kwere kushaposinze ugeze ku kibuga c'indege je narabivuze hamwe nabibwiye turabona nk'ubu je nuwo ndihira itike y'indege akayitabura akampitike akayitabuza yego nta yandi mahitamwo noyizamo ubu ariko ayampaye muco dufate ko ari nka $400 yego titora genda utabuze itike nipfuje ko wotaha n'indege wombura irengero kabisa oya bisigura ko ayo mafaranga woyakatisha none kazana busigo itonde ibihumbi 300 imodoka ikuvana mu Rwanda ikakugeza imbere y'umuryango n'utwo wazanye ugakuramo uravyumva amadolari 100 numva izo miliyoni canke 5 igusiga kwa ndadaye ukagaruka mu yandi mataxi sivyo kandi kugenda mu ndege ni bonda navyipfuza hagata ariko naramubwiye ati igihe cyo gufata indege namba nkiyumvira nkashiramwe ibi biharuro ntikiragera urumva tereka nitorere imbere nikiragera nitorere zino modoka zindi namba nkicumva ko kuyarihara uruhombo ntiharagera ko nja mu ndege ngiye mu Rwanda nkakuramwe utwo dufaranga nkatabuza itike y'indege nkumva ntabona nta kibazo nkabona nta ruhombo aho ro hazoba hageze mugabo kuyururuka nkarira ngo amahera yanje paza encore reka gufekinga ubuzima bwiza ukuri indege ntiharagera ko ndayijamo ako kantu wagaye numva mengura kibwira cyane n'agafilosofe batanguranye n'uno mwaka ibwiza ukuri ube wewe erega narigeze kugera kwibesha nsanga mbayeho nabi cyane nawe kumbe watangiye kuba ubuzima bwawe ngize hindwi mu byo bintu wanavuga teka Wodangiye ubuzima bwa show off bambone nka narage nka ubwo rero ubaye ubuzima bwa ntutse we wanyawe nturabaho warigeze dusogongetse tubwire ko byari byagenze gute ico gihe nawe ushaka kwifake ko faking ubuzima bireke n'ubuvubanye nuri hakurya cyane nari hano utangira gusezerera amabisi tekanze mfata tu taxi restaurant uraje muri restaurant teka antuka oya mbo nk'iyo uri ku kazi mu mashooting ariko biba ngombwa ko muja mu maresto ati sino bankifungurira hana kareka niduze ivyo ibintu byo bubare nibiki ivyo nta kibazo no bigira kubera ntunakunda gusohoka ko sisohoka jewe kabisa n'abantu musaba dusohoke mu vyumve bagusohokanire muhira bagusanga iwawe canke ubasange iwawe mugapa uzuhamagare ufise ikintu tuyaga tuzokwicara ahantu fata ifanta naje fata yindi nibisanzwe nta n'amafiriti njya nta n'inyama nk'ijya vyose nararetse hama tuganire sorry nta nyama hama ntahe narabiretse uravyumva hama ntahe mugabo ntuzu umpanikishe ngo usohokane ata kintu tugiye kuvugana kiri seriye ndidekaraye ubaye uri dekara ndidekaraye haraho uzava bikugore nk'uboro nk'umufiyansa akunda gusohoka cyane uzoba mwanki naho nzo wampinduye ubuzima azoba yahindutse ubuzima ivy'urugo rwanje vyihorere kuko ntirurabaho twigarukire KGL experience wayibonye gute ni industries zibiri zitandukanye mugabo zimeze nk'izama mu mahiganwa aho bari experience bakwi Kigali bakora gute hari ubweranije na hano kubera ko hano dufise amakuru kandi yo kwizera avuga yuko mu Rwanda nta filime badusumbya ariko badusumbya isoko badusumbya n'amahera avamo iyo niyo marche ya difference irimwo ni imwe hano dukora ibintu kugira nemeze naka
twama tubibona no ku ma statut umuntu agapostera ngo no nk'iyi filime ngo nakayakoze iki ni iki ariko mu Rwanda bari muri business hari n'abantu bagiye bagaruka amakomenti y'isoko y'abanya ati Ligera tuzi Bujumbura suye tegwa arashobora gukora amafaranga filime zirarabwa atariko ibintu bariko barakora n'ibiganiro kabisa ati ni audio visuel mu Rwanda ngo urahenza abafana bawe nta mafilime mwari muri ya cinema si audio visuel c'est audio visuel ni audio visuel ati ni ibiganiro Coco Liberi yarakinyigishije ndabizi akora cinema ni audio visuel yego mugabo no audio visuel professionnel professionnel ndabira gushutinga filme hamwe usanga umuntu areka hamwe mwibagirwa ntimunabikatinge ngo rijya tara ngo ijya trepe ngo rabo yimpereze bikaza no muri produit finale ya sauce oya bijya ibintu mu Rwanda biri ni nko kwihenda canke bisanzwe navyumva ngoma nkubwira ikintu ugasanga umaze iminota 20 mwahera hano muyaga na centre film episode iraheze muteramiye kuri INA LIGERA nta n'uwinjiriyemwo muri scene ngo marketing ibindi bintu jewe nawe namba dushoye imihwi wewe ugatwara ibidahiye canke iyihiye ntaho mbaze mugabo iyo mihwi yacu karitezi kaba atari zimwe muga kantite zari zimwe je nka dandaza igahera wewe ikakugwako ubwo umuhwi waruryoshe n'uwuhe umuhwi waruryoshe nuwo wahaye umuntu ntumugwaza inzoka kandi baguze bakagaruka bakaguma bagura oya mu maso y'ibiboneka twavuga ko harafise imihwi iryoshe nuwashorewe cyane nuwaronse abakiriya benshi ariko ya mihwi dandaje ari myinshi abayiguze bakagwara inzoka ubwo bazobandanya bazi nakubwiye meme quantité apana meme quantité but different quality quality ni itandukanye muga quantité ni ninde yo bano natandaje imihwi myiza mura uwo yahezenye nuwo bayiguze no batabiguze ubifisa uza kubwira ngo biraryoshe ninde abiriye ngo yumva iyanje bayiriye barasubira barajya nubwira ngo ufise imihwi myiza umunsi wose uheze udandaje ibiri mugenza wawe yose yayi ujya ngo arafise ibintu bibi oya umuntu wese afise amahitamwe akoramwo ariko mu Rwanda bari muri business ya nta kindi kintu ufise norenza ka naco worenzako natwe turi muri industry y'Uburundi muri cinema turemezanya bro kwemezanya no ntubitsi sizo ngorane zamango nakakora ngo agafilime kabi ngo iki niki ngo nakanawe yazanye keza ngo nakanawe yazanye keza je nta muntu azoza ndatira ubu ngakoze filime nziza nyereka ico yakumariye ariko uyikoza ari nziza YouTube irabaha amafaranga nimudandaza kuri YouTube mukaronka ibifaranga mwebwe uyikoza ari nziza YouTube nimudandaza ndiko ndavuga hano intari pfuye isumbwa n'isazi nzima mukobwa uri kurancanganya intare yapfuye isumbwa n'isazi nzima je ntazogira umuntu agaruka ngo nakoze ibintu bikandi amugasi bishasha je namye ndabivuga kuva kera niwe warumaze kuvuga ibintu bisa n'ibyo je kuza kunyumvisha ngo ukora ibintu bitwika ntuje kunyumvisha ukuntu ukora ibintu birenze nyereka ico vyakumariye impanuro wabase nase bagenzi bawe niya nabo bakore nk'abari muri business bikorera ibintu bafite ibyo bafyataguye ariko birasire ko bitandaza gusa bapfa kufyatagura mbega je bapfa kufyatagura patabona abona ni ama audio visuel nyine ndiko ndavuga ibyo sivyo umwe wese nakora uko ashaka bivana n'amahitamwo yiwe kuko nakasi jewe nanje sindi naka muri byinshi wabonye ni iki twakwigira hakujya kimwe nta na kimwe uretse ico ushaka kumenya wibwiza ukuri co wumva ushaka kumenya wababonanye hamuka kibiga ataco ntaco namba kihari bona ko atacu ufise ukibigera ariko wowe uhageze urabona yuko ari ico bakwigiye ko nawe presence ya ukuhaba kwawe hoba ari ico kwaterereye mu gukorana na bakirama Chashimira ikindi kintu chashimira kiramani yaratumye siniyemeye ariko yaratumye amenya yuko ndi mu muhamagaro wanje wow parce que ama hore nyinshi nakinye hariya siniyumvira mu buzima ko nozikira ariko narazikinya mbona bitanze umusaruro ubona birakunze mbona birakunze binyongereza kwigirira icizere kuko yabanje kugira iki kukingirira okay bobo baremeye ati kabisa uri mu muhamagaro wawe kuko uwo ni wewe wishize mu kiro ravate bana kombe vya bintu nivyo bo timu nini mwakoranye narabemeye barankunze nanje narabakunze okay bambereye abana beza ntaconga y'umunyarwanda
especially kiramani burya ngo abantu batamuzi ngo n'umwana mwiza. N'umwana mwiza cyane. Ngaruke ku bantu ni postingira ibintu byo mu Rwanda. Ndagarutse. Mugaca muza muri commentaire ngo nwe. Urubuga rwanje si rwa politiki. Ndagarutse. Kuvuga ko nabaye neza mu Rwanda bikaba ikibazo. None sinabaye nabi mvuge ngo sinabaye neza nabaye nabi. Ugacuza muri nzobafuta. Ariko kubera ko promoting ivyo wanyu. Ega niko babashaka kuvuga. Uvuga ivyiza wagiriye hano ugaca wumva ko menga none ivyiza nagiriye hano birenze ni hehe no girirwa ivyiza bisumba ivyo nagiriye hano. Ahantu harabaho. Oya muhiraho haguma ni muhira. Ntihabaho. Ugabuga posting uri mwibarabara gafoto bavuga ati merewe neza kikaba ikibazo ku muntu. Guys, izi mentalite bite? Kandi warabuga sanga ni ikintu cikigabo. Gikuze. Cikisirimu. Urumva ukavuga none uyu muntu bitevyiwe urubuga rwanje ndasubiyemo suka politiki oya ubona menga ari mugabo uwo muntu yoba ari smart gute datahura ivyo nico kibazo rero mu Rwanda nahagiriye ibihe vyiza banyakiriye neza barankunze diko barankunze kuburyo hari umumama yankunze yakunze ngo ukuntu mvuga ikirundi urumva kugeza yaho angabira n'amafaranga arambwira ati sha nagukunze kabisa inzu y'u Burundi yishura ngahe aya naya ndihira amezi 3 come on oya ntwasubiye no guhura oya vuga ati ryasengesho mana siga amavuta y'igikundiro n'igitinyiro ryasengesho ryawe ryo mu mwaka uretse nyene mbona abantu barankunze ntarinda gukundwa n'umuntu ariko umunyarwanda aramfata neza arangaburira inota arayikurayo indaro ko nagiye ntafise n'ahantu ho kuba nta nshuti nari mfiseyo umunyarwanda ngirira neza ariko hageze ko ntahati ndakwiba hageze ko taha nigize ngo ntibanyiba barakwivye telefone zibi umunyarwanda barazijana barayisube urumva ariko neza bakugiriye ariko ntari bino munyakabigabo yiba barayisubije birirwa barabiba namwe mbona murira ku mapata ngo yari yanje ngo yari yawe baragukanuje kombe waje nta communication twagiye kubimenya duteba we wakoze na mariage umenga wakoze mariage ari samedi baca bazinyuma ari jeudi jeudi ikurikirana nijya ikurikira yindi urumva ariko ivyo ntivyotuma baranambajije twagiriye bimeze vyiza cyane ngo kandi barakwivye ati ni Burundi bari byo ni ibintu bisanzwe avyumva baragukanuje ni wari kwijana bavuze ati reka tukwereke nari ku muci we wacu yuko utita ni ibintu biraho kuko nabo baribana kwiba kwanza urabizi ni ibintu bisanzwe bibaho kabisa rero thank you for everything mwarakoze n'abandi neza kumenga nta gaciro uri kuragijogeza cyane thank you uzigo kivuga nk'aba influencer ngo ntibacishwa kwa kundi umuntu bose bari mu mugwi w'aba influencer bose ibintu byatevye uko umuntu wari wese n'ufise havugira ari mu influencer uravyemera aya bijya sivyo bazobimenya hari ubizize yivuze ko ari umu influencer agace influencer mu bintu bitari ivyo yazoca amenya ati sinariwe ubare wese ngo n'umu influencer umuntu afise havugira nimba uposinza akantu IG yawe iraduze umu influencer muri manifestation zo munani zimwe zihite ziba muri Tanzania nabonye video y'umukobwa nawe nyene w'umu tiktokeze urumva nawe yigira ngo n'umu influencer muri manifa cavuga ngo abantu muri mu myigaragambyo ngo muze muraza hano ngo muguru dufuka munwa kugira ngo bijya biboro batera ntibafunga amazuru yazize ko ari umu influencer yemfiraje abantu benshi kuja guru dufuka munwa ko kuja mu myigaragambyo uravyumva yari ka influencer muri ubwo buryo yibera muri marketing kuko niyo batabuguriwe baguma bayibya imyigaragambyo nta kibazo ibandanye koko kandi rero bayikore baza kumugurira udufuka munwa urumva abarabizize so ndaje tuje gukora filme ndabasubiriyemwo sinkeneye umuntu azonengera ibintu uzorenga nzomunenga oya nawe ni mwabahereza amasho bazovuga ko ari amasho ubahaye imbwija bazita imbwija muga ntibitiranye irengarenga n'inyabutongo siko bimeze ndiko navuga ntubazibiranye ngo nibakujaginga ni waba fakinga nabo bazogufakinga just fakingana Imana izindinde kuva umwaka utangura
ntihagire umuntu tuzokwishiranamwo, ntihagire umuntu nzokwishiramwo, ntihagire umuntu azonyishiramwo. Ubu dushaka ubuzima kuko ahantu hari inzigo n'inzara irara. Urajugira babikogwa canke urabanza wirekere urabutwa abandi bigira? Oya ndaba bandi je ko ata muntu ndiko ndaraba je ndikora business yanje je nta muntu ndaba. Uhego garukwe ka. Niyo mpamvu umuntu azondaba azomenya ko ntariko ndamuraba. Ubu we barakuraba ntubaraba wirabanira nawe wenyine. Je ndiraba n'urwaruka rwanje twunze ubumwe. Bitega ibikorwa byari rero uraje vuba cyane nta mezi abiri asigaye. Nirihe tandukaniro twavuze ko ama business filime za business niki byumvikana ko ufite experience umaze imisi unakora ariko sinzi umundi musenese narakira avuga ati harageze ko duhindura ntidukwiye kuguma muri vya bindi. Nirihe tandukaniro tuza kubona kuri wewe kubikorwa byawe nivyo twabonye muri kahise kuri jewe nyene wewe nyene muzobibona nijyahe rero biraza kuza bitandukaniye ave nivuga bizorangire ntanakoze urafina nisi wewe je nganira ate ngo nje gukora ntavyo nje gukora byananiranye ndideclare ntavyo nje gukora byananiranye abarundi murabahanga pe turabahanga usivye ko ntarabamwe umuhanga nanje ntavyo nje gukora byananiranye ivyo nzokora nivyo nzoba nshoboye nivyo tuzobatungana cyo kuvuga ati jenzanye ibintu binibi birenze urengande ninde mwazanaye basi birenze bijya wewe wari warakoze vyiwanje nshobora no kutabishikira ariko umunsi wose ugira ubwiza bwawe ariko nabandi ushobora inakomenga ariko uremera ko ubuzima turimo harimo akantu ka competition na competition ubonamwe kwe ngiye gukompetaro n'umuntu mudafise source de revenu hamwe canke mutanakuranye ubuguye komenga ugaruse utinya guhangana wewe je narigeze mpangana ariko narigeze mpangana komenga ugaruse utinya ikibuga ntaco nti komenga ugaruse utinya bari mu kibuga kandi mwiki kibuga ndiko ndibona je nyene na undi muntu ndiko nabona abo nibidukikije gusa no kubona nukaratusi wani ico kigazi uwo mwembe nta muntu umwe ndiko ndabona havuye wewe wibonera ibidukikije imisi ya je nyene nabo tugomba gukorana uzohava usanga nabo muri kumwe wawe wabitiranije n'ibidukikije oya hageze gukora inoze ya ubajanira oya ubutazonyumva nzomureka ubuzonyumva mu project mashasha ugiye gukora urategekanya gukoresha abastar amini bana abantu basanzwe bahari cyangwa urazanamwe amaraso mashasha y'abandi bana kielo star hano abastar dufise ni none abantu nyene bafise amazina bamenyekanye ndiko nivugira muri ya cinema yacu yego hari nabandi bashasha bataranakina nzokorana n'abandi bazonkundira canke nande bazondondera nkabakundira uravyumva canke nkorane nabo twara mugabo nya numva amaraso mashasha ntashobora kuburamo narabivuze aba bana bariko baraza muri filime bakabinyora urumva abandi ngo bakasa nabo bahohotera nabonye wewe batsigaye nabonye banakwitura nka tantine kuva yose ndi tante felicitation kwe tantine wa cinema y'u Burundi aba bana ni mutugi imvanda tuzobarya imvi ako ina je nigeze kubona pozinze ibintu bisa n'ibinteye ubwoba kabisa ngo abana bariko barinjira bariko barafatwa neza kugeza n'igihe harabitoga mbere basa n'abakwituye nk'abantu babona maybe wowe ufise experience canke ufise leboy wawe ukoreramwo bavuga ati tuvugire canke basa naberekeza imyidogo kuri we ngo bamerewe nabi ya baba sinzi impamvu bakunda kubinganiriza ubundi sinarinda nabikwiye kuko jewe confiance abantu bamfitiye iva irengeye iyo nizigako kandi ivyo bintu bikantera ubwoba kuko nanje cashaka kwiyica nka tuvyumva kugira uhagararire ikizere baba kandi rero ico kintu mukireke bakireke je suis une fille comme les autres bijya bahura navyo nivyo mpura je sindi umugabo ntimumbona uko ariko no ya nawe ikizere baba kubonye umuntu ukibambura urumva ico kizere mukomeze mukingirire mugabo ni bon ntaribi ya je baranyituye kujya navyanditse kuri stats barambwira babahamagara baje muri filme bakabasaba amafaranga ntari narabivuze nanje narayatanze kandi kuva narayatanze niyo yanzigamye kuko ahushize umutahura hacunga
kabisa ndibaza urakizi uravyumva sinicuza kuko vyamviriyemwo umusaruro ariko bagerayo bakabasaba ngo n'ibindi bindi uravyumva no kuva babasavye amafaranga babasavye n'ibindi mwewe masi nambuzi yuko usaba ivyo bintu aho bimusabe vyonyene kuko turazi ko tubitanga murazi ko uravyumva turabizi pe ya mugabo guca umusaba n'udufaranga twiwe oya hitamwo kimwe muri ivyo umubazi ico yoronka abari caguha uravyumva ico yoronka hagu mugabo ureke kumunigira mu meshi ikindi naco n'abana bakira ba minera bacishakisha kandi biento filme hani iraba umwuga ndiko je te jure urumva iraba umwuga idutunge jira nantunze iradutunze urumva kuko n'umukiriya mfise mu ruvumera benshi nabanzi kuri kamera urumva intunze mu buryo ubucanke buri uravyumva ariko pe mwiha gateka namwe mwabana mwe abasore barambwiye tahi bambewe baratubeshe tubu bwana butwihomako aba bahungu n'abahungu nk'abandi bose kandi kuba ari abastar umugani wabo sivye ko batari nabo tubagumize mu mugwi w'abastar reka tubagumize mu bastar nta bintu da special baba bafise bisumba ivy'abandi wowe nutimenya agaciro kawe ntibazokamenya batari wewe uravyumva nuzi ushora ivyo ushora bizoguhombera nawe wihombe ariko nyene abana nkibona iryo pub yawe naravyibagije ati none bano bana bagiriza ko hari aba ngo abasaba ibyo babasaba kugira bashire mu mafilme hambavu y'amafaranga ese ubwo bobo ntibaba bagiye ahubwo barata ivyo nyene nkuko menga nico kigwanisho gikuru bafise birashika nkuko menga niyo mari bafise yo kwemvesa hano birashika kuko regarege two kwakira nk'umwe nuko nabana babi ko batatubwiye amazina ko batakubwiye amazina ariko benshi ko batakubwiye amazina hajya ngo uvuze nyene bene vyo baravyumva ari abana bari baretse no kubakinisha shaho ariko nyuma yaho nabanye barabakoresheje muri abo bana hari abatangiye gukina bace babakinira erega naza nibaza ngo nabatatangira gukina babandi batwandikira ngo urumva babinjiye benshi barishe n'amafaranga yabo ujya ataraza hoho umuntu wese afana filime yifuza kuyikina uravyumva nta ubizi nta wamenye ivyiwe nuko rero ico kintu vraiment tukirabe namwe mwabastari mwe namba umuntu aje ari umufana wawe ugaca ushika umusaba ivyo bintu yari umufana wawe wibaza ko azosubira kugufana ko baca bakubwirana burya ngo ho ngo he message asha kare jewe nyandikira umugabo canke iki ndagutelefone je nta discussion ngirana n'umuntu ntazi akwandikiye uca mu telefone kugira umuntu w'umugabo cyana gutelefona tuvugane bihera apana ibyo guhera mu tumessage hari gutinya ko yohava hari gihe mwandikiranira akamukandika ajye umuntu abakobwa ntitunagoye iyo umuhungu akuvugisha kenshi aragereka ukabakonvenki agaca kubita ama screenshot rero ugasanga agiye arazerekana abantu bari bagufitiye confiance ugasanga birahetse none ukuvuga ngo ubikora tinya yuko murandikiraniye waje usanga wewe ya ma screenshot uri kuravuga biranoroshe yeretse abantu nk'umuntu yambwiye ngo ndungikira audio yawe wikoze iki muriko muravuga ngo ndungikira ngo audio yawe pour faire quoi yumve ko ari wewe ayiha abantu ku buryo nanagucafuza bizomworohere kubumvisha ukuntu muzinanye ivyo bintu narabibonye kandi cyangwa ugasanga ngwagire hari ibintu hano numvise ngo ku blessinga hari akantu kaje ngo barakublessinga ngo bamblessinze ngo bamblessinze ugasanga ntimumbona kamutambressinga ina ligera mu blessing sha ariko ikibabaje wahise ubimenya ikibabaje aba blessinga benshi ngo no kuba ari muri wa mugwi w'abantu bitwa aba sugar daddy uwo mushuga daddy aguhezagiye kubw'amahoro mbe ibyo akoze byitwa guhezagiye mugana nivyo ahezagiye umukobwa werega babita ba mafi turi ba daddy unyise neza ngo ita mafi wanyotewe wanyotewe turashaka umuriyoni ngene iyo fanti gurirwa he yo muriyoni mwe mutembera mu bibanza bizimvye Bujumbura nkeka muhazi kandi ugaca usanga barya umunyabo banza ugasanga fana abanywera y'ububanza oya barya umuceri w'ibubanza naho nyene nka rimwe mu nda ahandi ubw'ikigori bw'ikirundi buri hasi hejuru umugari ka blessing ngana abakobwa ba blessing ish umuriyoni
aba bantu ko tudahora ngo batu blessing natwe je ntiturahura baturafise ico tuma baku blessing ariko imana nyene ikoresha abantu mu buryo bwinshi umve we nawe rico dupfa uragwa ukavyuka uragwa ukagaruka ibyo nacyo tubyite ko arakoreshwa n'Imana ushobora kuba impamvu utavyumva nawe rero wibwije ukuri ndagenda garutse impamvu utavyumva nuko utararonka nk'imiliyoni 100 buri umuntu afise miliyoni 100 ku blessing umuntu n'umiliyoni n'ibisanzwe ariko we kuwuha umuntu atanu uratunga n'ikibazo reka je nyamushuka nta kibazo ndamufiseko kibazo kinini je ndagifise kuri urya mwana aguma avanga bariko baramu blessinga kandi abona nkaga aragera kuri bona nakaja gushinga intaye yuko Imana yamukoreye igitangaza ama yaja gushima Imana uwo ntari kenshi babifise intahe ubwo rero tinyuri atanabivuga come on uraja gushinga intahe yuko wa blessinzwe yes je inzu umwaka wose warabuze kuzohirira je secondaire hari umudiaspora igaze kunyandikira kuri Facebook nkiri ruguru acangurira telefone ku mpamvu z'ukuntu iyo telefone je yayimpaye nyene tukimenyana twamenyanya ni mercredi uyu munsi telefone cirazima kujya umuntu muvugana sinari nzi n'ivy'amadolari urumva wari bwaje kuvunja ngo yazimye tuzovuga neje kujyanye n'umuntu mushasha mukibonana ama contact ngo ndogura telefone mu ndwi zindwi ntiyanaheze iyo telefone kweri je narashimye Imana mu rusenge waragiye gushinga intahe yego pe yari yintahe iyo telefone ariko wewe uraza gatrick akantu catayemwe nakahe hano cange abandi benshi muri ubwo buryo araguha iyo telefone ese bihereye aho nta kindi nawe aza kugukenera ko ari gihe akigukenera ko ntukimuye ariko si kosa ryawe oyo ya ntakosa cyangwa ukanakimuha cyo kintu yagukeneye biravana ari gihe kiba atari kigoye nigiye gukenera ko avrede n'igiki uwo mushugaje ariko cavuga yo gukenera ko ukamuha kitagoye none je ko nigeze kuronka umuntu yari hanze w'umupapa yari n'umupapa sinzu icarico muga ntiyarakiri muto hama nanjye aramblesingisha amafaranga atari make mu nyuma ayo mafaranga narayakoreye antumagize nabu ntawe ndabo cange nawe wagica utsimbira mu cumba utora ku kavideo nka vya bindi tumaze imisi tubona aramuhereza ati wa musaza we genda ubeho ntavyo nakoze mugabo yarve kwa chandawe ngani wabaye cameraman nabagiye na dab ikaba shootinze barakoranye nyene yagira muri shooting yarambere ndamukorera biranahera nta nuko tukivugana we nawe ntiwa mu blessing diko naratanze umutsi bro singa umuhereza ka video ko numvise urumva bariya ngo naguha kanoti nawe ukamuha ka video akiberaho amukarindira ko azoza hano kana kamuha muri ko bya twabisanzeho sinovuga ngo ntavyo nokora koshaka kuba naranabikoze kuko ntaranafatwa kaba bitarabavyo shesho nkukundira uvugisha kuri wewe kabisa uravyumva mugabo si umuco mwiza no kwihemukira video nibagerageze simwe nakubwira iyo utaribwiza ukuri nyene usanga wakoze n'ibintu bitari ivy'ukuri ariko nabo pay attention bashobora kuba bari nebyica ukuri kukirenga bakimenya erega hari umuntu yibwiza ukuri kuri phrase yawe numvise akavuga ati je ndemanzi condi reka ronda zirungi kumusubirizo koko nibyo kwita kwibwiza ukuri nako nyene oya ko biri kose yarafise ubuzima yarafise ikintu ashaka gushikako atarashoboye kwiha ikibi cyavyo ngo nuko vyateye binatera no mu nzu y'Imana abakizwa be mu nzu y'Imana ni hajya nyene abana barekure kwibamwo ni bande ko twese ubwo burenganzira tubufise mu nzu y'Imana yes ubu hari umuntu atazi Imana dimanche isengero ntizibazuzuye namba vy'ukuri twese tujaho mu kuri no mu mpwemo ibi vyaha bikorwa nabandi ahubwo ko dimanche twese ariyo tuba turi biragaruka bikorwa nabandi ni twebwe nyene ubwo rero uwakoze ijya video yaguye mu ntege nke nkuko n'uwivye yaziguyemwo uravyumva bijya bintu ntituze tubifatanya n'agakiza ntikaraba inzu winjiramwo yango y'Imana ntikaraba hehe oya kare gafise ukundi kuntu kwako rero ntituze tubifatanya ngo kandi ngo ari umukizwa ninde niki kwageragezwa kujya nawe ugeragezwa acumura kujya nawe ucumura itandukaniro ry'agakiza kiwe nawe utagafise ariko we yibuka ko yacumuye akakizwa ariko we ucumura ukanavyivuga nk'umuhigo none gaye na wumva gukizwa kuno munsi no kudakizwa biza kuba bitandukanye uyu munsi
niko vyahoze basi bitandukaniye no kudakizwa nigiki wewe uri umukizwa uza kubusigaranye wo kwirata cyo kuba kutandukanye n'ujye uvuga ko atarakizwa icaha n'ikinsinda misi yose ariko ukora nk'ivyakora dukora bimwe ahubwo jewe video wararungika nawe ukarungika jewe namba nivye ndicara muhi okay namba video nayirungira ndicara nkigaya mwe mu Imana kanganiriza ivyo wakoze sivyo nkigaya nkacumura ariko hari n'uwundi rero yifata yayigize umwuga aja no kuri social media akakubwira ukuntu ifadika fresh naho biza gutandukana abantu habiri ubundi ibijya bintu abantu bakora bose nivyo bakora bro ngo harabigaya nabivuga harabigaya nabivuga ngo jewe ngo mukwiba ngo jewe ngo mukwiba ngo je ngo nakwishakiye ngo nari mu mufuko ndayakura mwabibwira abantu hari n'uwundi yivye bibi uyu munsi umwe ari kararira monje seigneur babarira nivye hari n'uwundi rari agwiza technique uwo arira ati mbabarira ejo agasubirayo azokwamara ukwiyaza buri gihe sizini muri kuravyumva ngira inama rero nawe uko umuntu yobigenza ntasubire umuntu yobigenza uwo kwihana rimwe ukagenda ubihevye je niko ndavyumva urabikora ubwo ko watomboye ukabimenya none ina we nta caha we wahevye urakiva ko atari nico wosubiye je nta caha nosuzugura abantu diko abantu turahihendera Bibiliya sindayizi cyane kandi sinaje kuvuga ubutumwa yego ariko ndasenga namba ntanabisoma barabinsomera siko kwihenda ukicara ari n'akarorero nibonyeko narigeze kwicara ndavuga ati iki caha jewe ncitwa muco ntaco nosubira gukora vraiment ndagisuzugura hari ivyaha nyene uza wumva n'abadadi batubwira ngo gisuzugura urabigaya icaha saba muhe mu w'Imana turanshoboza ureke kuvuga ngo jiki ngo ndakirega urengera icaha wewe who are you urengera icaha kica kigaruka roko gukoreka utagisuzugura cyo kikagusuzugura ndiko ugaca ugikora kikaca kigushira n'imbere y'abantu bakabibona neza ko wagikoze je narinze ati warikoreye ko hari ibintu bitoba bikiguhangara wikore ninda yo kwikorera ko ngo ntacumu n'ubuntu rano tutavuga ngo je ngo ndarenze kijya naco no gukora ariko wa mugani wawe hariho n'indirimbo nimba ari muri bya nimba ari mu ndirimbo ndimbye reka avuga ngo mpisemo guhora nkizwa byumvikana yuko yatsindwa kenshi atsindwa kenshi ugakiza sinzopfa inyungu z'agakiza ni nyinshi pe guhora umuntu yezwa kabisa yezwa itandukaniro nuko umwe yiga uwundi akavyivuga kabisa ina ndagushimira cyane jewe turaza gusubira nzogusanga muri tournage hari uburyo tournage zawe ziba zimeze ukundi kuntu ngiye kuzandaza no ku materituri abakinyi ba filime biba bimeze gute na hari abantu batabona je numva no gushimira twabanye neza kugira uzenzo banza ndabisaba abakinyi abakinyi bo kwa canke mukora y'amarorerwa ni mushaka ko havuyemwe umwakanka ni woza yego ni yanka sinzoza ni yanka naho nzoza basi niyagire nawe uriya yanse ndamu hanyuma nyene bihereremo noneho tournage yawe ari we chef yo kwanka Burundi chef wawe muri tournage nta chef abahari chef abari director nta chef biba bigupfanye wigize umuchef mu bintu biba bigupfanye hamaro nawe kirange ni umpe nimero don compte muri BCB yego sha kweli wumvera urugero ngetse ko ari hejuru we simpaka BCB ariko kumutwe umenetse barandotse diko wakoze kirangeni wafashe ingingo idafatwa n'abantu bose ufise abasore vyananiye n'inkumi vyanse aribo batumye tuba tukiraha hangaha yego kandi umva wa musore we ndakubujije urihe wa musore wewe nyene urihe wewe musore wa INA LIGERA ko ndakubujije ubandanya muri gate uryama hari n'uwavyutse ubu mucakire urumva nazi yageze sha felicitation vraiment ntiba vyoroshe merci ariko nyane Imana yarahabaye Imana ibaje imbere mwe n'umugore wawe muzonshorere vuba ndabasengera cyane n'ukuri z'ibitsina byose ungu nakobwa bitaranakunda ndabahizo mufukama ko mu gusenga musaba Imana mugama mwaziguze iryo sengesho ricamwo ridacamwo je muba mwaraguze ntaco nyene camwihangana dufukama ko bashe sena zitani bitenge
ibitengu uzoba ushaka kote bibi yawe umene guhezagira ibyo nyifurije bikugaruke ko vyigwije ibiheta ngabondwi yaba ndiwe numvise kino kintu mbavuze ngo amen nawe nyifuriza bantu nyifuriza uno mwaka dutanguye amafaranga yo ni ngombwa yaronke yegwije ibiheta ngabo byinshi wa musore wasenge kiya gicapo nyene ujya ushaka ntaco mfise agicapo ufise ico rero tugikuremo nimba utaratangira kubona igicapo c'umugabo ukeneye ntiyaragera ariko ivyo vyose utaratahura ayo bazamura ngo yari yacafye we yabonye imana imugusunurira tipfa kumfatira nta kundi no ndabigire gute agataho sister gira niwe wasavye nta kundi abantu twabaje bigenda ikiganiro ariko nivyo utarashobora gutahura imana ibigutahuze bitarakunda bikunde ariko kandi ikiganza cayo uzukibona iterambere si ivyo vyonyene gusa ariko ugere ku ndoto zawe byose tubishobozwa n'amagara meza kuko je umunsi nagwaye niho nabonye yuko byose byoba birangi ubanza ugira amagara meza umererwe neza hanyuma ubandanye gutera imbere no gutahura ivy'Imana amen kuko ubuzima twaba ngo ari bwo bwose tutateguye bw'inyuma ya buno buzima byose byoba ari ubusa cyane meza gigwe cyane urakoze nanje ndabashimiye wakoze kunganiriza twaganiriye neza guys aho twavuze nabi mutubabarire mutatubabariye naho nyene nta kundi aho twavuze neza naho ni sawa nta kibazo aho bumvise inyigisho zibakomeze bazigendere hasi muri comment muri comment guys urumva mubishireyo tuzoba dusubira ubu ndahari gahunda no kuganira no gukora mudusenge ntiba vyoroshe ngarutse ku kivi kubera imana byose bizoshoboka ntafise imana ntabafise ntaco noshobora kuko nta nico nokora my god bless you